Imana yaraduhaye umuryango ariryo shengero. Biciye mu ishengero rero, iyo umuntu akeneye indemeshanyo arayironka iturutse muri bene data. Iyo umuntu akeneye gushigikirwa arashigikirwa biciye muri bene data. Muri uyu muryango twaronse abavukanye, muri uyu muryango twaronse abavyeyi, muri uyu muryango twaronse abana. Hariyo abantu bagize umugisha kuva bari muri uyu muryango. Erega ivyo waronse uri hano wabironkeye mu muryango. Baronse amazu, baronse amamodokari, abandi baronse imvutano, abandi baronka ibitenge, abandi baronka amakanzu. Muri uyu muryango twarahahezagiriwe. Abandi baronse abagore, abandi baronka abagabo. Muri uyu muryango nyene abandi baharonkeye abana, abandi baharonkeye akazi. Muri uyu muryango Imana yaduhaye twahagiriye umugisha udasanzwe, twaharonkeye ivy'akabura rugero. Jewe narafashe akanya ndiyumvira ubutunzi twaronkeye muri uyu muryango, nsanga Imana yanshikijeko isezerano yabwiye Petero. Hamwe Petero yamubaza ati mbega mwami, none twego twahevye byose tukagukurikira tuzoronka iki? Hanyuma Yesu aca mu isezerano. Ibi twabikuye muri iryo sezerano basha. Nico gituma amasezerano tukwiye kuyafata nka nkama. Aca aramubwira ngo umuntu yahevye inzu, umuntu yahevye se, agaheba nyina, agaheba mushikiwe, agaheba musaza we, agaheba uwo bavukana, agaheba itongo. Nimuzi ko n'amatongo tuyatanga mu nzu y'Imana. Agaheba vya bindi vyose, ariko aca aravuga ngo kubwanje no kubw'ubwami bw'Imana. Tusomye muri Mariko niko havuga, aravuga ngo azobishumbushwa incuro 100 muri inosi, ariko ahabwe n'ubugingo budashira. Iryo sezerano ni ryacu kandi turirimwo. Zamura bifata nka nkama, ukaba hari ico wahevye kubw'igikorwa c'Imana kitaraza, ejo kirindire kizoza. Ukaba waradepanshije amafaranga yawe mu gikorwa c'Imana, uratanga kugira twubakura urusengero rusa kuno kuntu. Ukaba waraguze n'intebe nimwe, ukagura itapi, ukazana ishugwe aya mashugwa yazokora azotanga umugisha. Akantu kose ushobora kuba waratanze ukabikora kuko ukunze izina rya Kristo, nagira ndakubwire uzohezagirwa. Imana izogushumbusha kubera nirya ideni, kandi ivyo ubonye bitanaje ufise uburenganzira bwo kuvyishuza. Ukavuga ngo siwe wavuze ga Yesu wewe nyene, siwe wavuze ngo abahevye ibi abagaheba ibi bagaheba ibi kubw'ubwami bw'Imana, siwe wavuze ko bazobishumbushwa. Hari amahera watanze, yishuze. Nimba ataraguha ishuza. Wayatanze kubw'ubwami bw'Imana, wayatanze utidodomba, yishuze. Sanze manere mu ruhande rwacu,